hari impanuro cyo no kwita nk'impanuro cyangwa conseil imbere yuko dushobora kurangiza kino ino message tubafitiye kuno munsi. Hari impanuro iri très important ngomba gusigira abajene bariko bategura kugira mariage, abariko barayitegura kuyibamwo, abamaze kuyinjiramwo, hariho conseil ngomba kubasigira. Kugira mariage ni kimwe no kwiyumvira kugira mariage ni kindi, ni ibintu bibiri bidasa. Kugira mariage ni ikintu kimwe no kwiyumvira kugira mariage ni kindi. Impanuro numva ngomba kubaha ni ikurikira: imbere yuko wopanga ibintu vyose, kwiyumvira kugira mariage, kwiyumvira kurondera umuntu mwubakana, kwiyumvira kubera kuronka umuntu muzubakana akaramata gushika gupfa kwawe, ni ikintu kitoroshe cyane. Ni ikintu so umuntu ufa gutora mwibarabara, so umuntu donc bakoriyanta kwa naka no, ariko ikintu kiri principal ibindi bintu vyose. Mpe navugana n'abantu muzi ko musenga cyane cyane, muzi ko mwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu, canke mwizeye, nuko icambere umanza gusenga ugashira Imana imbere y'ibintu vyose, imbere yo guhaguruka kugenda kurondera umuntu mushobora kubakana. Imbere donc urashaka kufisa amafaranga ku mufuko cyangwa kuri konte yawe, canke donc ufise ibindi bintu bitandukanye, ariko ikintu kiri très important cyane, manza usenge. Cyo nico kintu cyambere. Imbere y'ikindi kintu cyose donc wokora, umanza ufata umwanya wo gusenga. Amafaranga naho buyafise, ufise inzu yawe uzotahamwe, ufise imodokari, so donc muri famille bimeze neza atangwane nimwe, ariko ikintu cambere cihutirwa nuko umanze gufata umwanya gusenga. Wewe ni Imana, nta mugenzi ukeneye, nta mama ukeneye, nta papa ukeneye, so nta pastor ukeneye. Muri uwo mwanya ukeneye Imana, wewe nawe ni Imana gusa yonyene, muri abantu babiri gusa. Namburi donc ahantu hiwawe, sinza ahantu, namujya muri jardin, nambugenda kuitapi, nambugenda muri eglise, mugabo urakeneye donc umubonano wawe ni Imana, muri abantu babiri. Umanze kubwira Imana, donc umanze kuganira nayo, umanze gufata umwanya kuyimenyesha ivyo ugomba. Kwijambo ry'Imana ivuga ngo ivyo mugomba muyimenyeshe Imana mu gusenga no mu kwinginga, kandi bifata n'iki no mu gukenguruka. So bifata n'ibintu rero vyingo vya mariage n'ibindi. Ndabatumirira cyane surtout abahungu n'abakobwa nabo nyene. So madame uje kubabwira byo badamu bone, ariko nabo nyene ndababwiriye hamwe mwese, kuko cyane abahungu abahungu no bafata decision. Umukobwa ntarongora, no ararongogwa. Umukobwa ararongogwa, ubundi umuhungu ni wafata ingingo yo kurongora. Uvuga rero uruhande runini yaruba ruraba umuhungu. Nico gituma byinshi by'impanuro bitegeza kwerekeza ku bahungu, nubwo hari izindi mpanuro ziba zerekeye ku bakobwa. Ubundi abahungu kuko nibo bafata umwanzuro wo kuvuga uriya mukobwa namukunze, hanyuma ndakeneye kuzobana nawe, niwe akeneye cyane. Nabo barakeneye impanuro nyinshi by'ukuri, ego bikunde. Bamwe ntibaze baracikiza, abandi ngo baze bayumvira kugira etat civile gusa, babone kumenga birakwiye, hanyuma bakaca baja kwibanira, kubera ko nyene babona umenga hari ibindi bintu bigoye. Urumva nabo barakeneye byinshi, impanuro nyinshi kugira ngo bikunde ayo ma etape abandi bose bagenda baraca ko nabo bayaceko. Merci beaucoup. Bifatanye n'ibingene madame yaje kuvuga muri uno mwanya. Ibintu ko ndavuga birafatanye nyene, ariko numva no surinya cyane ku bantu bitwa bene wacu b'abahungu. Ndabinginze vraiment, ndabinginze. Mariage si I love you hama birahetse, mariage si etat civile hama birahetse. No, mariage uriyumvira icambere wamaze gusenga etape ya mbere, amikigira kabiri umaze gusenga, ja muri sheme yo kurondera umuntu muzubakana. Wewe urafise ushaka ukeneye ko muzubakana, so kandi uwo muntu ntumutora mwibarabara ko wamaje kumusengera muri wewe. Urafise umuntu ukeneye kubera urafise caractère zawe we zikurimo, izo caractère zawe zikurimo, so zifatanye n'ivyumviro vy'Imana, kandi bifatanye n'umuntu muzobana kubera n'urubavu rwawe. Sawa, n'urubavu rwawe. Urwo rubavu rero ntiruza ruri contre leta wewe yukuri, donc rushigikira amayerekwa yawe, ruza rushigikira icuri, ruza rufatanye we n'ivyumviro vyawe. Namba uri umukomersa donc
urashaka kuzana umuntu ari contre aza kugwanya ibyo bintu kurakora vy'iwawe ivyo birava he birava kubwine watanguye inzu yose ngomba kuvuga kano kantu mukumve neza inzu abamaso bakunda kubaka amazu inzu ikomerera mu mushinge fondation ni ibintu byose bipfira donc uko watanguye do plus uzotangura donc nabi n'umuntu kine ko mubakana do plus no hejuru donc niyo mpamvu dosanga inzu irafise umugaga sinze ko muvumeze cyari ico ni kujya ku inzu yagize fisire donc kubera he hasi mu mushinge yayubatse nabi hari hano basigaza amajwe nyene donc kuntu mugabo ntivyaba bigikomera gose tangura ukomeze hasi donc hasi mpenda vuga ni hahandi ho gusenga hamwe ho gusenga manzu uhakomeze donc amatafari uza gushirako niki ni ya mistari mujya kuvugana n'umukobwa nivyo niyambana contre muhana n'ibindi bitandukanye donc uzoza gusanga ari igihome cyawe kigoroye neza cyane hama hejuru gusakara naho donc ni pra ushaka uco usakara vraiment donc je gusakara ibyo ushaka rero neko navuga nti ndabinginze iyi conseil iri très important cyane gose hanyuma kandi hamwe no gusenga gufata umwanya wo gusenga hari ibintu byinshi ubishobora kukwemeza yuko by'ukuri utegeza gufata hari ibintu bikwemeza utegeza dapo kugira base y'ubuzima nubwo woba ugurisha amayinite iyo ni base y'ubuzima wowe ugurisha amayinite gusa wanashaka panari mikashi canke yuko kashi bijya tumenyereye amayinite gusa ukavuga ati nuko hageze ko niyumvira ko nubaka je sinzoba padiri ubuzi kutazoba padiri donc ushatse kuvuga ko donc mariage yumviriye ntushaka kwitangura muri zero ntutangura muri zero twababwiye mu ntango tubabwira nti donc je ivyo nakora vyari ibi we nawe wakora ibi donc ntushaka kuvuga ngo ndagira nge mariage ngire mariage donc ata base ni mufisi impamvu ndiko ndavuga gutyo ni kubera ko abahungu benshi hari igihe aba yarasenze by'ukuri mugaga agasenga mu buryo butari bwo ugasanga ariko arasenga mugabo ntagira ikintu Imana iza kudugira kwega Imana iri kurakumva mugabo iravye ahantu yodugira ikahabura je nakunze kuja mu nyigisho z'abajene bavanze abahungu n'abakobwa bariko bagiye muri kote y'abahungu warasanga bababwira ati mwe abahungu ni murondera utuntu mukora naho twoba dutoya naho wogenda ugakora ikiyede ukagenda ahantu hari chance yo kubera nkaba nakora iyo mba ntakora wese ne kuronka yo ntagira nta nubwo bari kuvyiyumvira gute nubwo bari kuvyiyumvira avuga ati uyu mwana w'abandi ni namuzana nzonzo bizogenda gute cyane uhone naye kugukwa gute hone kugukwa gute uvyumva nawe no kuvuga rero hambavu hamwe no gusenga Imana irashobora kukumva by'ukuri ivyo uri kurasaba kandi wanashaka ikabikora mugabo hari igihe usenga ugasanga uri kurasenga je ndizera neza ko utegeza kugira ahantu uvuga ati Mana hera ibyo nakoze nivyo ndiko ndakora ni canke rabongera ure ndugiriza mfata ukuboko kandi urabona ko nipfuza n'umufasha rero ko nipfuza n'umufasha nyene birabe nawe ukuntu we bigira hanyuma usanga Imana yabikoze urashobora kufisa ico kintu hari abantu basanga bafise ibintu sivyo donc si tuko tuvuga cyane ko nasenga usanga bafise ibintu mugabo na mariage ntayumviye yego niyo mpamvu navuze ndi kwiyumvira mariage ni kimwe no kugira mariage ni kindi donc ivyo biratandukanye biri different cyane hari umuntu ashaka ko afise amafaranga avuga ati genzo ndagipike gusa doza ndagenda ndarondera gusa mu kageto mpamagara umuntu ndamuha 2000 20000 bica bihera attention abavuna ibyo bintu birakugirira ingaruka mbi donc nigiye byo kubaka uzogira ingaruka mbi uzobona vraiment no mu rugo uzobona ingaruka zavyo kubera iki wagumye tricherie donc uzosanga hari ingaruka zageze rapa rero pourson abajene muri rusange vraiment turafise intamba miduhura nazo nukuri nyinshi turafise intamba duhura nazo iyo umuntu akamvira kuja kubaka umuntu ashobora gukubita ipoto nawe kumvita ipoto buriya donc ashobora gukubita ipoto nyine akavuga ati ntabwo sinashaka gukubita ipoto nari ifise ikibazo ca eglise Imana ishimwe ko yabihinyanyuye ntabwo yari ikindi kibe nta gwanko kwari urimo kameme ntabwo urukundo rwari ruhari kandi okay merci beaucoup so rero pour kw'ico kintu intamba mwizira baho bugenda banagera hura mugabo conseil donc ikomeye cyane kubw'imbabazi z'Imana vraiment ndashigikira umuntu wese kuko mariage no mugambi w'Imana kandi Imana yashigikira mariage peu importe uko buri peu importe uko umeze kose ni vyiza ko ugeze mu bigero
senga Imana hanyuma umenyesha abavyeyi wegera abakozi b'ishengero hanyuma no muri leta naho nyene mugende gucayo musinye mwemeze yuko mugiye gushinga urugo rwanyu kugiye ku umugore n'umugabo hanyuma Imana ikizihezagira kuko byose byaciye mu kuri mugaba pana muvuge ngo twagize muri yumviye murakundanye amuheje gukundana muce mudidigana muce mugenda muri leta civile honyene gusama murahejeje cyane naho arabandi bacyumvira gucikiza cyumvira akaca bacikiza atahano namwe baciye gacagenda mu nyuma niyo mpamvu dusanga ejo cyangwa igihe yejo ubwo ntibamara kabiri yashaka kubara mara kabiri ushaka gusanga donc birabomo cyangwa gusanga ni ingorane zamara ingorane gusa zamara ingorane ariko ibintu byose biri mu Imana birikora kubera watangwe wa mushinge navuga ya fondation s'amafaranga fondation sakazi keza fondation ni mugira Imana donc mugire fondation umushinge wa mbere mugira Imana iyo niyo etape ya mbere niyo ngazi ya mbere ikomeye cyane gose amafaranga yaza donc yaza Imana imanza kuza hama amafaranga azi urugo ruza ariko habanje kuza Imana donc gupanga mariage irashaka kwiyumvira mugabo hamanze hatangura Imana abari hitanga manze gutangura imbere sigitunga abantu mwamire mu rusengero twizera Imana vraiment ndabinginze n'ukuri dushira Imana imbere mu bintu byose kintu cyose ugomba gukora ushira Imana imbere ugiye kujya kuresha ushira Imana imbere donc kurondera inkwano Imana imbere donc kwiyumvira kugira kubwira avyeyi shira Imana imbere ikintu cyose ushira Imana imbere ni naho Imana ivyo bintu byose komeza kugira ante kubibamwo kanyuma kiza kurangiza iyo nyene niyo kuko yavuze ngo yitanguje igikorwa iranagisozera mugabo rero wabitanguye ni cyagiye uje usanga bifiriye mu nzira mugabo ari Imana waretse gatangura imbere donc iraza yonyene kavyisozerera ta muntu numwe ikeneye Imana ntamfashanye ikeneye Imana muri keneye aza ku intervena kubera urugo ni Imana yarutanguje mu itongo ryo muri Edeni niyo mpamvu Imana ari ije gutangura urugo kandi kagenda no kururangiza kugira ku kintu cyanyuma so Imana bayezagire cyane gose kandi baho umugisha ku bantu mufise ibyo byiyumviro byo gushaka kubaka ingo zanyu gushinga ingo zanyu no kuri kuhaje gose Imana muyireke yonyene bari yo ikora ico gikorwa nimushire ikintu na kimwe imbere Imana iza gushigikira ikintu wenyene kikuri mu mutima kandi mu gihe wayihaye ikibanza utayihaye ikibanza vraiment ntivurugana irakureka wenyene ukirongora ariko waretse Imana ikakurongora irongora neza cyane gushika no ku kintu cyanyuma so merci beaucoup Imana bahezagire gose Jake notanga nk'impanuro nkuko umugabo wanje yamaze kubivuga by'ukuri ibintu byose ni Imana hatabayemwo gusenga hari ibintu bimwe bidakunda hari ibintu byinshi mu ma etape menshi mu bintu byose wo kwiyumvira gukora utabanje gushira Imana imbere by'ukuri hari ikintu kitokunda nibuka twebwe turi muri fiançailles ikintu cyose twiyumvira gukora twabanza gusenga nimba ari ikintu tuza kubwira abavyeyi twabanza gusenga nimba ari salle de reception twiyumvira gukoreramwe twabanza ikintu cyose noneho twiyumvira twafata umwanya wo kugisengera kugira ngo Imana ibibemwo kuko buriya mariage ni umugambi w'Imana kandi umugambi w'Imana kandi Satani yamaza kuwugwanya rero iyo umaze gutahura ivyo ko Satani adakunda mariage wiha intego yo kwama usengera ayo mahitapi yose yotuma iyo mariage by'ukuri ikunda kugeza naho iba hanyuma ukaba umugore canke ukaba umugore w'umuntu rero ikintu nyamukuru je numva novuga d'abord ni yamaze kukivuga ni ikintu kijanye kugira ubucuti n'Imana hakabaho communication yawe n'Imana hamwe no kuba wemeranije n'uwo muzokubakana haba hakeneye ko ikindi kintu cyo kuza uraganira n'Imana bigende gute ikindi kintu gikomeye ashaka kuvuga ku bakobwa kandi gikunda kugora abakobwa benshi ni ikintu kijanye n'ama decision ni ikintu kijanye no gufata decision donc haje umuhungu uyu haje n'uwundi haje sengera hano onye haje umuhungu asenga muri eglise ye haje n'usengera hariya donc
abakobwa benshi bama bafise ukuntu bashaka abagabo babo bazoba bameze, shaka umugabo muremure, shaka umugabo mugufi, shaka umugabo w'umuboga canke si bibi utavuga ku mufuko ariko utavuga ku mufuko nivyo ndashaka umugabo azoba afise akanoti nyene gafate kamwe nzokambara ikirato kigezweho impuzu igezweho ku kanoti mugani bimvire mu rugo niyo ngorane ihari kandi iri mu bakobwa benshi by'ukuri, iri mu bakobwa benshi ugasanga aguma harura ku byo abonesha amaso ubu unye n'umunsi ivyo ejo ntavyabazi. Urumva rero burya Imana yaraduhishije, nta muntu ashobora kumenya ahejo h'umuntu ngo ni hameze gute, kuko ndashobora kuba n'umunsi by'ukuri nkenye mu mufuko materiellement nta kintu mfise kiboneka, mugabo mu rundi ruhande ndafise urukundo by'ukuri. Urukundo nico kintu ca mbere. Iyo abantu babiri bakundana, umugore n'umugabo bakundana, nta mpamvu yotuma badashika kuri kirya kintu kindi baba bipfuza. Naho kuvuga ku kintu na decision, sivyo? Decision cyane ku bakobwa na devie gatoya, ndiko ndavuga kuri, ndiko ndatanga impanuro cyane kuri decision. Abakobwa birabagora gufata decision cyane bivanye n'ama principe baba barihaye. Shaka umuhungu ameze uku, shaka umuhungu asenga muri ino shengero, shaka umuhungu yize amashuri ameze uku, shaka umuhungu akora hanaha. Ibintu byinshi ivyo ni ibintu bikunda abakobwa bakunda kwiyumvira, by'ukuri baravyiyumvira. Nanje hariho ivyo niyumvira gakera, hariho n'ivyo nakubonye ko ubundi nashaka nipfuza kuri wewe, mugabo icyadomina ibindi byose gwari urukundo. Kandi nipfuriza ko abakobwa benshi boraba d'abord umuhungu arankunda, nanje umutima wanje umwakira gute, nanje ndamukunda, hanyuma agafata decision sero n'urukundo. Urashobora kugira intambamye muri famille, ukagira intambamye wanashaka nk'izo nahuye nazo, ukumva umenga ntiworekura eglise, mugabo ubibuke ko n'abakobwa bafatana ugasanga kunza abahungu batatu cyarimwe gifatira cyane cya decision donc nafate decision y'umuntu umwe agendana n'umuntu namba atari sere kuri uwo muntu ayicane na amureke, sivyo? Amureke. Ikindi je nibaza ko ico kintu kijanye nuko abakobwa usanga bakunda umuhungu uwinye n'umunsi, tuvuge arakunze nk'umuhungu wo mwirohero, arakunze nk'umuhungu wo mu Gasenyi, arakunze n'undi muhungu wo mu Carama, tuvuge ivyo onye ikintu nivyo nibaza, ariko sinzi ko ari ivyo kuri bose. Hariho abakobwa usanga barahuye n'abahungu bakakundana n'umuhungu umwe, ugasanga ntaho vyigeze bishika, akavuga ati ubu rero ko nakayambeshe twamaranye igihe kinini yenda mukunze wenyene, reka nanje uburenze nzokunda ndamubangikanya kugira ngo ubizotoka aba ari we cenjana nawe. Mugabo burya no kwihenda, kuko nta rukundo ruba rurimwe by'ukuri, kuko ujya muntu wemereye nuko umukunda, si ugutomboza ngo nkunde batatu canke bane ngo uwo bizokunda tuzoce tujana n'uyo nyene. Nta rukundo by'ukuri ruba rurimo. Kunda umuntu umwe kuko wumva umutima wawe ukurongora gukunda ujya muntu wa umwe nyene ukunze muri we urumva kumukunda. Ujya muhungu yaraje aragupropoza kuko agukunda, urabona by'ukuri ko agukunda, nawe wo mutima wawe urumva by'ukuri kumukunda. Kandi umaze kumva nawe kumukunda uja ahantu ho gusenga, Imana ikagufasha, kuko hari n'igihe mu by'ukuri ubona ko agukunda mugamunye mugasanga ntagukunda, ukaraba imyitwarire yiwe, kuko muba mwahuye mukuze, imyitwarire yiwe irahuye by'ukuri iratandukanye nuko wewe wamwiyumvira, bikakunanira kubandanyana na uwo muntu, ukavuga ati by'ukuri comme si je ndo mu Kristo, hamwe na zigengeso zujya muntu nubwo ambwira ko ankunda, ndabona ko ntashobora kubisupport. Kuko abahinga bavuga ngo ingeso y'uno munsi uri umusore canke uri inkumi, kenshi ubaye kenshi plus uguma ukura canke uja mu yandi mu rundi rwego, kenshi birakura
niko abahinga bavuga, jewe iyo experience ntayo mfise, ariko niko abahinga bavuga yuko ingeso iguma ikura. Rero hariho ibintu uvuga ati vraiment ibinyisi ushobora kubisupporta, yego umuntu waragira amadefo n'amakarite, ariko hariho ibintu uvuga ati vraiment bisi ushobora kubisupporta nubwo nkiri muri fiançailles ngarukirize ngaha. Gufata decision rero ufata decision nk'umukristo, nk'umuntu yasenze Imana, ukavuga ati nukuri ndiko ndamuraba uyu muntu, ndabona yuko by'ukuri dushobora kubana neza nk'abana b'Imana, kandi ndabona ko urukundo rufise, hanyuma ugafata decision wisunze ibyo. Hanyuma utaravye intambamyi, utaravye ngo ni eglise, utaravye ngo nabavyeyi, utaravye ngo n'umuryango uvamwo canke umuryango uriya muntu avamwo, ikintu ca mbere kigufasha gufata decision neza n'urukundo, kuko kiriya kintu cyose wipfuza hamwe n'urukundo muba mufitaniye n'uwo muntu muzogishikako. Muragishikako. Rero ntavyo kuraba ikintu, kubaza umutima wawe n'Imana, nkora iki hamwe n'uyu muhungu. Jewe naragize intambara, mwavyumvise nabivuze ubwa mbere, naragize intambara ya eglise, mugahamba hamwe n'urukundo nari mfise kuri uwo muhungu, ku mugabo wanje, niwe mugabo wanje uno munsi nari ndamufiseko, nawe urukundo nabona afiseko, narumva yuko eglise idashobora kudutandukanya. Ndavuga je naharura ndafata decision, ndavuga nti by'ukuri hamwe n'urukundo eglise ntishobora kuba intambamye hagati yanje nawe. Ndafasha umwanzuro, eglise ndayiretse, iyo ngiye singiye kuba umupagani, ngiye kubandanya agakiza mugabo, kandi mbandanya agakiza ndi kumwe n'umuntu umutima wanje wumva unezererewe. Hanyuma nawe nkabana n'umuntu nawe yankunze, ibintu nk'ibyo. Nakuvuga rero ikintu ca mbere nobabwira ni kumenya ngo uyu muntu arankunda, kuko ubundi abagabo Bibiliya bategeka gukunda, natwe Bibiliya dutegeka kubaha. Rero iyo umuntu aje agukunda, mu rundi ruhande umukobwa canke umugore ari kumwe n'umugabo amukunda, mu rundi ruhande aba ari protege. Rero kumva uri kumwe n'umuntu umenga uri muri ambassade, nico kintu gikomeye cyane, kumva ngo ndi kumwe n'umuntu, uyu muntu turi kumwe, naho hoza Brende yoca kwikarengana muri wewe, no kuba wumva umeze. Rero urukundo d'abord, ubwa mbere urukundo, uwo muntu arankunda nanje ndamukunda, ibindi ni mu nyuma. Izo ntambara zose wogira byose ni mu nyuma. D'abord umanze wumve ko umukunda nawe agukunda, hamufate decision. Merci.